Bakunzi ba B-Info Plus nongeye kuramutsa ndabaha n'ikaze muri kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 21 kwezi n'11 uno mwaka turimwo w'2025 manzi ndamutse cyane vyimba mutima abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva n'ururimi rw'ikirundi ndavuga abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, tutibagiye abari muri Zambia, rikaba muri Afrika, aho muherereye hose tutibagiye abari Burayi, abari Europe, abari muri Amerika ndetse na Asia, rikaba mpande z'isi mumve yuko turamutse tubaye n'ikaze makinegana ikiganiro novuga yuko kitaza kurambirana aho tuza kuvuga mu buce bwire burabamwe imirwano idasanzwe ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mbere ko twinjira mu kiganiro cacu mwabonye ibafu rwanje ndi kumwe n'umusisanguzi tugiye kubana mwakineganiro ntabwo ndakora musicane bwa musisanguzi. Yego urakoze cyane wana journaliste kundamutsa. Yego nanje ndamukuramukije. Merci beaucoup. Reka ncengirwa ko ndamutse abariko baradukurikirana muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza muri aya masaha ya nijoro. Urakoze cyane bwa musisanguzi. Novuga yuko ari ikiganiro kigizwe n'ingingo zine zigufi aho tuza guhera muri territoire ya Fizi neza na neza muri Mikenge aho mu masaha ya saa 7 hashoboye kuba ibitero by'indege za FARDC aho zashoboye kwibasira cyane cyane hari ibirindiro by'inyeshamba RDF M23 coalition yose bakorana muri rusangi. Ibi turaje tubabwire ingene ino operation yashoboye kugenda ni operation novuga yuko idasanzwe ni imwe novuga yuko mu ma operation yaranze inondwi ari operation yonze ubwa mbere turaza gusimira mu bindi bice nyine gaho muri Fizi aho amakuru dufise yuko zino nyeshamba nyine z'igihugu cy'u Rwanda nazo zashoboye kugaba ibitero mu buce butari buke ahanyene muri Fizi. Navyo turaje tubibahe mu buryo busesanguye mu buryo bwimbitse tubibabwira uko byagenze muri Tubimbi muri Warungu ku munsi w'ejo naho FARDC yashoboye kuhakorera akazi kadasanzwe nako turaza kuza tukababwira ingene byagenze uko vyari byifashe muri make byaranze urugamba tutibagiye aho ku mupaka usanzwe uhuza Warungu ndetse na Mwenga harasiwe cyane hiciwe abasirikare bagera kuri 6 bose b'inyeshamba za M23. Barakeneye kumenya ati mbega babishe bigende gute, bariko barajahe, bariko baravahe, bari bagiye no kwa musanguzi kandi ngenda kuramutse usabe duhere ngaha muri no operation ejeje kuba mu masaha y'umurango aha muri Mikenge utubwire uko yashoboye kugenda ibyahononekariye ndetse n'ingene urugamba rwari rwifashe muri make. Yego urakoze cyane bwana journaliste. Reka duikaze abadukurikiranye kugira ngo dushobore kuganira ku bwazino ntambara ziriko zirabera hano ku butaka bwa Kongo. Yego nkuko babivuze aha muri territoire ya Fizi neza na neza mu micungararo ya Minembwe niho indege ya FARDC yagurutse ija kurasa bikomeye ku birindiro by'inyeshamba za Twigwaneho Red Tabara hamwe na M23 bisanzwe biri hano muri Mikenge n'ibindi birindiro biri hafi ya antenne ya Vodacom. Ubwo abamenyereye kajya gace baca basobanura exactement amakuru avuga yuko izi ndege zirashingwa no ku bindi birindiro biri aux alentours ya Minembwe aho amakuru dufise avuga ko ibyahononekariye ari byinshi mugabo ata precision irashobora kugaragara ibyashoboye kononekarira hano muri bino bitero byakozwe n'indege. Ni bitero byakozwe n'indege mu gihe inyeshamba z'u Rwanda zitari zibyiteze. Zo zariko zitegura ibitero byo kuja kugaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo mu bice bitandukanye magingo bacisuganya baza bumva indege za FARDC zabadutse n'amabombe. Rero aha baravuga yuko ibyo nonekaye ari byinshi kesaswa inyeshamba zashoboye guhitanwa n'amabombe kesaswa n'abenegihugu. Biravuga yuko hari abenegihugu bashoboye kuhatakariza ubuzima kubera ko hari abenegihugu bari basanzwe babana n'abasirikare. So ntawamenya rero nimba
ari abenegihugu nk'uko bo baca bivuga ko bavuga ko uko barashwe baca bavuga ko ari abenegihugu bapfuye so naho mye niba ari abenegihugu cyane ahubwo mu kanya turabona itangazo rya Moise Nyarugabo ahubwo yatevye umunsi yacerewe yatevye so rero mbona journaliste bino bitero byatunguye cyangwa se byabaye mu buryo butunguranye ku birindiro bya zino nyeshamba za twigwaneho na RDF niyo mpamvu rero bavuga ko ibyashoboye kononekara byinshi cyane rwose kuko bahuye n'ibitero batari biteze mandi majambo ni nk'isanganya ryashoboye kubagwako kubwa kino gitero c'indege za FARDC hano muri Mikenge hamwe na hafi ya antenne ya Vodacom ndetse no muri micungararo ya Minembwe aha ni muri territoire ya Fizi. Ego urakoze ndabona musanguzi ariko tutarava ngaha muri Fizi tukiri muri Fizi hari amakuru avuga yuko inyeshamba za RDF M23 twigwaneho Red Tabara FNL yanza bamema nabo bashoboye kuba bagaba ibitero bitari bike ahasanzwe hari birindiro bya Wazalendo ubuce bwinshi bashoboye kuvuga barabudondora ndashaka tubwire naho ngene byageze ndetse unatubwire exactly ubuce bwashoboye kugabwa ibitero n'izinyeshamba utubwire n'ingene byashoboye kurangira. Bo urakoze cyane bona journaliste kuri iki kibazo ndagomba ndabo menshi badukurikirana yuko aha muri territoire ya Fizi cyane cyane ajya mu misozi miremire intambara ntabwo zirigera zihagarara gato bitewe nuko bisa nkaho ziranyeshamba bazugaraniye mu gashamba bazugaraniye ahantu zitoroherwa kwisanzura pardon donc ntizorerwa kwidevereza yes niyo mpamvu tuza twumva bya hato na hato inyeshamba zagavye ibitero ku bindo bya Wazalendo canke abo Wazalendo nabo bagavye ibitero ku birindiro bya zino nyeshamba ahanini rero inyeshamba nizo zikunze kugaba ibitero ku bindo bya Wazalendo kugira zirabe ko zohumeka Wazalendo yozihindurira uburyo nubwo Wazalendo reka kubarasa ikagumiza gusa ama defense yabo ahantu bayashize naje mabarira kaguma inyeshamba zo kuyomora cyane gose kuko inzara yo bica ibi bitwara bivuze ibi rero twavuze kenshi niyo mpamvu byato nazo ziragaye ibitero zo zigomba basi kunu zo kwiruka voilà barabadegorda barengana so niyo mpamvu rero uyu munsi nkuko bivuze coalition ya AFC M23 andavuga twigwaneho nkavuga M23 za ngumino za ziri ku ruhande rwa bajya nyene tuja ko na Red Tabara banasinyaye FNL yanze bamema uyu munsi bagavye ibitero ku makuru mfise byari biremere cyane gose ku birindiro by'aba Wazalendo biri mu gace bita Kinyokwe Timbiyangoma hamwe no mu gace bita kwa Sabuni aha tujubu ni muri ho plateau muri yes muri territoire ya Fizi ni muri nord ya Minembwe aha izi nyeshamba zagavye ibitero byari biremere cyane gose aho amakuru dufise avuga yuko bino bitero byagabwe n'izi nyeshamba byatumye abenegihugu benshi batayizabo barahunga kubera ko ni ibitero byari bigizwe n'inkozi ziremereye cyane havuga harwamo rw'amasasu hagwiriyemo inkozi ziremereye ariko ku rundi ruhande turabona aho aba Wazalendo barongona ngo Manzito niba ntihenze batangaje bavuga ko bashoboye kurinda ibirindiro byabo izi nyeshamba z'u Rwanda ntabwo zashoboye kubakura mu birindiro bari barimo aho mbere banavuga yuko bagerageje gukingira abenegihugu maginga abenegihugu bariko barahunga Abazalendo baremeza ko bagerageje kubarindira umutekano kugira ngo amadega cyangwa se impfu ku benegihugu nizize kuba nyinshi so amakuru dufise nuko harinze izuba rinze rirenga hakiri intambara muri buno buce aho inyeshamba zo zari zigambiriye kwirukana abo Wazalendo muri bino bice nababwiye bya Kinyokwe Timbiyangoma hamwe na kwa Sabuni mugabo tujuna Abazalendo nabo bagumye mu ma defense yabo barabingene basubiza inyuma zino nyeshamba so amakuru rero yumva kumbure
tuzoyaronka ku munsi w'ejo kubera ko amasaha aramaze gukora cyane. Mugabo mwumve yuko ngo cyari igitero kiremereye cyane gisa nkaho bariko banihora bitewe n'ibitero bari bahuye navyo byagabwe n'indege za FARDC ku birindiro bya zino nyeshamba biri hajya muri Mikenge mu micungararo ya Minembwe. Nuko urakoze bana musanguzi nkuko nayibabwiye, reka dusimbire muri Tubimbi n'agace kari muri territoire ya Walungu. Amakuru dufite nuko umunsi w'ejo urenganye drone za FARDC zarashoboye kuba zibasira bimwe bikomeye ahari birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Sesanguzi ndazi yuko ino nkuru uri muri bamwe bayikurikaniye hafi, naho urashobora kutubwira zino ndege ibyo zakoreye zino nyeshamba zisanzwe ziri ngaha muri Tubimbi. Urakoze journaliste. Tubimbi nkuko babivuze isanzwe iri muri territoire ya Walungu. Territoire ya Walungu nayo tubutse yuko iyi ndwi yose isa n'iyiheze hari intambara z'urutavanako. Ukuvuga intambara zatangwe mardi gushikana n'uyu munsi intambara ziguma zisekera. So haro muri Tubimbi hari hasanzwe hari novuga Kirombe aho izi nyeshamba zarisanzwe ziko zirimba inzahabu zikorana n'abashinwa mu buryo butemewe. Ejo no ku munsi wa jeudi itariki 20 ukwezi kwa11 niho FARDC baduza drone baja kurasa hano kuri aya mamine d'or ari muri Tubimbi. Neza na neza abashinwa bariko bafashanya n'izi nyeshamba z'u Rwanda mu kwimba mu butare buryo butemewe, bo baciye bakoramwo meza bahungira mu gisagara ca Bukavu. Baciye biru. Yes, barirutse. Bivuze ngo ibi birombe baraturi biratokombera. Uburyo budusanga bw'abantu zenya bw'abakozi baba bari hajya barabuture kabisa buratokombera. Mewe urazi yuko n'inyeshamba ziba hajya nyene. Yes. Ko warayibonye hamwe babarashi hari muri Walungu nyene. Hari yes hari muri Walungu. Hamwe drone twagize mining. Igihe drone yagirira abafotora. Urazi yuko nabo bari bahafise ibirindiro. Badashobora kugira ibirombe ntibashimire. Wanigikunda. Sigura rero yuko barashe. Indege zirasa ku birindiro bien sûr z'inyeshamba. So ndabutse rero yuko ibi birombe biri mu gace bita Karembo muri Tubimbi niho ejo indege ya FARDC yarashe kabisa abashinwa baca barahunga. Ikirongo magiki ndakivuze ko bwana journaliste abantu benshi bamuse ngo tuvuze abashinwa barahunze cyangwa se abashinwa bari kubakorana n'inyeshamba z'u Rwanda birashobora kubatera urujijo ucumenganye na Kagamba no kwa leta y'Ubushinwa. Magasanga tuzi yuko leta y'Ubushinwa iri mu mareta ariko arafasha cyane iki gihugu ca Kongo. Buriya amadrone menshi izi FARDC ikoresha ava mu Bushinwa. Ibigwanisho turabona ko yakoresha ubu biva mu Bushinwa. So twumve rero yuko aba bashinwa bari bakorana n'inyeshamba n'abadandaje. Nabo kuri bari muri business. Nkuko bivuze neza. Nabo kuri marché noir. Nico dufata yuko ari abarungitswe na leta y'Ubushinwa. Oya siko bisanzwe bimeze. Bwana journaliste unkunde cyo tubandanya gato tumvuge ku mane kubyano kuri kurabera hano muri Walungu nanayivuze yuko hamaze indwi hari intambara z'urutavanako, hari intambara zidasanzwe cyane cyane hano muri Kanyora. Uyu munsi haravuga yuko FDNB yakoreye ibikorwa bidasanzwe aho batwitse ibindi birindiro by'inyeshamba zakoze yagereza gusanasana ku buryo ngo atana yo kubara inkuru yasigaye. So twumve yuko rero hano muri Walungu ibintu mu by'ukuri ntabwo biriko biragenda neza. Sinzi ko novuga ko Walungu igomba gusubira gutera Kigandaro hakurya Kanyaru nta wamenya. Mugabo tuko turaraba igitigiri cy'inyeshamba ziko ziragwa hano muri Walungu kiratiye ubwoba. Ni benshi cyane rwose byo natugora no gutangaza. Babandi bati atafoto nta cabaye. Tuyubutse yuko
ahantu Fedenebili kiropera kugira ngo ifoto n'umuzibuye n'abanyamwuga n'umuzibuye kabisa bakora ibyo bazi ntabwo ari babandi batora inkozi remererwa zifotorezeko kugira ngo bagaragaze ko bashoboye cyangwa abakomenzi oya baba bari mu kazi kabo mugabo kumbure bishitse wazarendo bakaziduhereza turazibaha ariko kandi dusinyare abadukurikirana yuko hariko haravugangwa urupfu rw'umuriyetona colonel w'umuRDF yaguye ku mirongo ni inkuru abantu bashobora kuba batubaza iyi nkuru turamaze kuyironka mugabo turacayica ijya nino tuyitosora utunenge kumbure ari ejo ari hirya y'ejo tuzabashikiriza mu buryo bw'iramvuye nuko kubona umusanguzi mu kurangiza ino nkuru yacu tumare nk'abibanda ngaha mu ngano wa Rungu aho hari amakuru avuga yuko hari inyeshamba zigera kuri 6 zoba zarapfiriye kuri uwo mupaka usanzwe uhuza Rungu na Mwenga mu gihe bari baje mu kuhanforsa izindi nyeshamba zabo mu bice byariko birabera mu Rwanda turashaka kutubwire ingene iyo operation yagenze n'ingene bashoboye gutama umutego z'imenyesha bazira kuri 6 zari zije utubwire uburyo zari zije bona journaliste ku munsi wa mercredi narekanye neza yuko nyuma yuko barashe mu bice bitatu byo muri Warungu donc birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda byo muri Warungu mu bice bitatu harimo Byesi Kanyora na Warungu centre n'ahandi nibuka barabonye ibisaka by'imbwa bihiye aho inyeshamba z'u Rwanda zaciye zikora ubwaba zirungika ranfort ivuye muri Bukavu mugabo ntibyakunze yuko binjira muri Warungu kubera ko kwa CFRDC baciye bazibira route nationale numéro 2 donc ni iduga muri niva muri Bukavu yinjira Warungu hamwe na Mwenga so uyu munsi rero niho izinyeshamba zashatse kwinjira ku nguvu mwoshe terme conference cyangwa se bagombye kudeborda hano ku mupaka uza Warungu na Mwenga kubwa amahirwe make bakigerageza gusa kuhinjira batandatu baba barabakuyemo bararasha so hano habereye imirwano ikomeye cyane rwose bwana journaliste aho wanashaka igiti gica basize ngo rugamba ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda barenze batandatu mugabo aba batandatu nabatakaje ubuzima intambara zigitangura so bivuze ngo rero ibintu biko birafata indi ntera magingo turiko twumva ngo bamwe bari mu nzira za diplomasi bari mu biganiro amakodo principal bamaze gukora ku bikoho yes mugabo ku rundi ruhande turiko turabona abana ba Afrika bariko barasigutse bakomeza kwahonera hari umuwaza rero twavuganye kare yamamagaye ambwira ati ngoma nkweshi mvuga akoresheje yambwiye ati je ndibashake bamba barire mugabo nimba amajambo ngiye kuvuga ari mabi nzo yani yavuze ati iyi ntambara turiko turagwana hano muri Kongo nkamwe leta yacu yofunga amaso ikigira sindabibazo nta misi 30 kibuga bawazana tugwa n'intambara twaba twayihejeje twatanguje intambara ku butaka bw'u Rwanda ati mugabo ibintu leta yacu irimwo by'ibiganiro uwo batubwira ngo mu diplomasi n'ibindi twebwe ntabwo tuko turatahura twebwe nk'abawazarende hari igihe bishika tukibaza yuko leta yacu yoba ifise inyungu muri zino ntambara kuko ntitwumva ingene twebwe tuwe intambara tugana mu isi 3 tugiye kuzigwa n'imyaka 2-3 ati rero mwebwe mushikana amajwi kure muze kuraba iki kintu mugisemerere murabe nimba hariho ico hinduka ntabwo abakongomani tuzopfa turonse amahoro biciye mu nzira y'ibiganiro ntibikunda turashobora kuronka agahengo biciye mu nzira y'ibiganiro mugabe nyuma y'ikiringo runaka intambara cyazongera gusekera ndufatiye ku byakahise mwarabibonye aho ibiganiro ko byagenda biba agandi ko araboneka mugabo mu nyuma akavuka intambara ati rero twe turasaba leta yacu nimba ibona ko idashobora kutwangaja twebwe abawazarendo idufate mu mugongo turase nirondera agatambara ifuke mu maso barondera agatambara bafuke mu maso nta n'ibyo tugiye gukora badimisi 30 gusa barabe ko intambara zazuri ku butaka bw'u Rwanda
bababwire ati mwe mufise tu taxi iya kora buri kimwe cyose ico mwigombera twebwe nta kumanura sura kuba so urabona bwana journaliste yuko bamaze kudundumirwa bashavuye bariko babona yuko badandajwe yego mugabo kumbure nta wamenya kwibwira kandi niko kwibesha uburyo ushobora gusanga inzira perezida wa Kongo ariko arakoresha ariyo yanyaye gusumba iyo uyu muwazarendo yibaza cyangwa kurundi ruhande naho usanga uyu muwazarendo afise raison ibyumviro byiwe bifise n'ishingiro no kubona usanzwe tukiri ngaho nyo ko wazarendo ku nkuru zazimaze zikora yuko inyeshamba zafashe ubuce butaruke muri Shabunda abawazarendo bavuze ati turatera ibyatsi ayo majambo ivyo bintu sivyo nta nyeshamba ifise ikibanza ngaha muri Shabunda ntaco barafata ahubwo ico batazi nuko abawazarendo twe twibereye mu rugendo tugana mu bice inyeshamba zatwambuye ico nico abawazarendo bashoboye ko bavuga kubijanye n'amakuru ya Shabunda kone nabo Shabunda uduce izi nyeshamba zari gawe bwana journaliste ku munsi wa dimanche twarabyekanye neza ku munsi wa rendi baciye bazisohoramo ahubwo nuvuga ko zahombye kuko bazisohoyemo sararonka akanye ko gufata amafoto ariko bazisohoye nabi nizeye ko wabonye amafoto nizeye ko akanye ko gufata amafoto ngwerekane ko ari muri Shabunda oya amafoto abariyo twarayabonye nzotu baraduhaye umwami w'igisagara yasangije okay nubwo abo abasangije batari bagibume kuba baziba no kubona umusanguzi kindi kiganiro to kirandira cyari twabwira ibindi byinshi umundi tukirangirize ngaha akaba atavyo fise byinshi ushobora kongera ntabwo ndi burangize ndi bwongere kubona journaliste reka gusa nipfuza isabato nziza abari babanye natwe muri kino kiganiro na bon weekend ku bakunzi mwese ba BF nuko kana gushimira bwana musanguzi cyo ngira ashimire cyane mwebwe mwese twanyuma kino kiganiro nizere ko ari ikiganiro cyane macuno munsi nubwo tutabaye disponible cyane disponibility yacu muri minsi yari imeze nk'igorana ariko tugiye kuhaba cyane kugira ngo tubashe kubaha byinshi ko twabisanzwe tubikora kumbure cyari kidufatira gusa n'icyavuye mu nzira reka rero nanjye ndabifuriza isabato nziza kubayemera ndetse ndanifuriza weekend nziza abantu bose mudukurikirana bye bye